Bakunzi ba ARGOS TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye. Uyu munsi turi muri ca kiganiro cacu ca Santé Focus, tukaba turi kumwe n'umutumire wacu hano muganga. Turamuhaye ikaze muri iki kiganiro kandi tumusaba ngo atwidondore. Murakoze, ni muganga Siriac Ndwin, akaba araba ingwara z'abakenyezi, akongera agakurikirana imbanyi kubibungenze, ndetse anatanga impanuro ku bintu bijanye no kurondoka bijanye n'amagara meza. Yego, murakoze. Uyu munsi rero ikiganiro twifuje kuvugana ko nk'uko mwumvise turi kumwe n'umuganga akurikirana abakenyezi, twifuje kuvugana ku ngwara zijanye n'ibivyimba vyo mu gitereko. Twagomba dusabire muganga adusobanurire ivyo bivyimba vyo mu gitereko. Twaba twumva ngo naka arafise ibivyimba, urya mudamu arafise ibivyimba, twagomba ngo bidusobanurire neza. Murakoze. Imbere yo gutangura kuvuga ibivyimba vyo mu gitereko bikunda kwibonekeza, nuko ibivyimba ahanini biri ubwoko bubiri. Hari ibivyimba iyo umuntu abigwaye bitera bikakura bikavamwo mbere ya ngwara bita kanseri. Ibyo rero ntabyo tuza kuvuga kuko sinavyinshi. Twagomba tubabwire ku bivyimba vyibonekeza kenshi arivyo bita amafibome. Ivyo bivyimba rero ni ibivyimba bikura bigakura bivuye ku nyama, novuga nkuru mu nyama zigize igitereko, bigaheza bikahindura ukuntu igitereko gisanzwe kimeze. Ego, hoba hariho ikintu vyoba bivako? Gushika ubu aho ubushakashatsi bugeze, nta bituma bigaragara, ariko hariho mu bushakashatsi bumaze kugirwa birerekana ko hariho ibintu bimwe bimwe bifitanye isano no kubona ivyo bivyimba. Ubwa mbere hariho ico twovuga inkabuzo bita estrogene. Iyo ari nyinshi mu mubiri w'umwigeme canke umupfasoni, biratuma ivyo bivyimba biza. Kanatsinda imbere yuko umwigeme aja mu bihe vy'ubutinyanka, ivyo bivyimba ntivyigera vyibonekeza. Kandi noneho iyo umupfasoni ageze mu gihe co guca imbanyi, naho nivyo bivyimba bigenda bigabanuka maze bikanashobora no kuyonga burundu. Yego, murakoze. None ingwara yose tukaba tubona hari izigira ibimenyetso, nayo biba bifise ibimenyetso umuntu wovuga ati ibi bimenyetso vyerekana yuko uwo muntu abifise? Murakoze cane. Ingwara y'ivyimba irafise ibimenyetso nk'izindi ngwara zose, ariko ibimenyetso bikuru bikuru ni nk'ibi. Ubwa mbere urabona iyo umupfasoni ari mu butinyanka ava amaraso menshi cane, menshi, kandi maze akarenza n'imisi yabitegekanijwe. Amaraso rero akabandanya yava igihe kirekire, rimwe na rimwe hari naho ayava yakama mu nyuma agasubira kugaruka imbere yuko igiringo cari gitegekanijwe kiba. Turetse ivyo vyo kuva amaraso, hariho abandi bumva uburemere mu kaziba k'ingwara, niko nobivuga, uburemere bunini bwinshi, maze bushobora no gutera ububabare bwinshi cane. Rimwe na rimwe iyo ivyo bivyimba vyabaye binini cane gose, biraheza bigatera ingaruka ku bihimba vyegeranye n'igitereko, novuga nk'uruhago. Aho rimwe na rimwe umupfasoni yumva yogenda kugira umwanda mutoyi kenshi bivanye n'uko ico kivyimba cafyonze urwo ruhago. Ariko inyuma naho mu kibuno, ivyo bivyimba iyo kiri inyuma y'igitereko kirashobora gutuma umupfasoni kenshi yama yuzuye inda. Ariko n'ikindi kimenyetso nyamukuru, inda irakura ikavyimba nk'umuntu yibungenze ariko atambanye asanzwe afise. Yego, murakoze. None umuntu afise ivyo bivyimba, kumva bimwe bishobora kuba biri mu gitereko indani canke bikaba biri inyuma y'igitereko, yoshobora kwibungenga, akibungenga neza hama akazoronka ikibondo? Murakoze. Ibivyimba nk'uko mwabivuze bivanye n'aho bitumbereye,
birashoboka yuko ashobora kwivungera akaronka ikibondo mu gihe ivyo bivyimba vyoba biri inyuma y'igitereko. Ariko iyo ivyo bivyimba biri mu gitereko indani ntibishobora kwemera, kenshi imbanyi ntizishobora gushikaho zivuka kubera yuko ivyo bivyimba biraheza bigafata ikibanza umwana yokuriramo. Hariho ikintu twama twumva mu kibano umuntu ntaba agifitiye inyishu ikwiriye, kiriya kintu dukunda kumva ngo kenshi nk'abigeme bashobora kuba amaze nk'imyaka, sinzi imyaka boba bavuga kugera ko amaze igihe kinini atarubaka, ngo navyo birashobora gutera ivyo bivyimba vyo mu gitereko, naco coba kiri muri bimwe bibitera. Murakoze cane. Ngarutse ku bitera ibivyimba nababwiye inkabuzo zimwe zimwe, ariko hari n'ibivyimba ubushakashatsi bwerekanye yuko iyo umwigeme avutse ku muvyeyi yari afise ibivyimba, hariho novuga les malchances yo kubona nawe agwaye ivyo bivyimba. Ku vyerekeye imyaka, mu bisanzwe ibivyimba biza nkuko nabitanguye ko umwigeme atarabona ubutinyanka atabivyimba agwara, biza mu gihe umwigeme canke umupfasoni ari mu bihe vyo kurondoka. Hanyuma na cane cane bigwiriye inyuma y'imyaka 35. Inyuma y'imyaka 35 niho bitangura rero kwibonekeza cane. Hanyuma ubushakashatsi bwarerekanye neza ko abigeme bataribungenga na rimwe bari mu migwi ibangamirwa n'ivyo bivyimba. Umva rero abubatse batevye mu kuvuga yuko bashobora kuba bagwaye ivyo bivyimba n'atari bose. None iyo ngwara y'ibivyimba yoba ari ingwara ivurwa igakira? Yego cane, ingwara y'ibivyimba ni ingwara ivurwa igakira, ariko hari uburyo butatu bukuru dukoresha mu kwivura. Bwa mbere dukoresheje imiti, novuga yuko mubise yuko igihe umukenyezi yaciye imvyaro ibivyimba bigenda biragabanuka. Muri ico gihe hariho imiti twovuga ko dukoresha kugira ngo tugerageze kugira gutuma umwigeme canke umupfasoni aba nkuko yoba yaciye imvyaro, ariko atari vyo, ariko kugira ngo tumuvure ivyo bivyimba. Muri ico gihe ibivyimba rero byaheza bikagabanuka kuri vya bimenyetso. Uburyo bugira kabiri ni uburyo bwo kubaga umuntu abigwaye, ariko nabo ni uburyo bubiri kuba bamaze kwibaruka canke bakeneye kubandanya iyo kurondoka. Hariho uburyo bwo guterura ico kivyimba nyene agikurayo. Hanyuma uburyo bugira kabiri, iyo ibimenyetso ari byinshi cane, hari aho umukenyezi aba afise abana akavuga ati je ntabana gikeneye, canke bikamutera kuva amaraso menshi gushika nahagira ya ngwara bita anemi. Muri ico gihe barashobora guterurana n'igitereko byose bikabanayo. Uburyo bugira gatatu nubwo ngaho iwacu tutabukoresha kenshi, ni uburyo novuga yuko abandi bakoresha mu kuzibira imiheha ijana amaraso arimo za nkabuzo arizo zigaburira bya bivyimba. Iyo rero babizibiye bakoresheje imiti, muri ico gihe ikivyimba novuga yuko kirabura uko kibaho kigateba kigapfa. Ego murakoze. Hoba hariho nk'uburyo bwo kutwikingira umuntu tubwira ati uko zibi canke wifashe gutya ntushobora kubigwara? Mu bisanzwe mwumvise yuko ibi bitera kenshi si vyinshi biboneka, ariko dufatiye kuri kimwe c'inkabuzo, hariho ibifungurwa bimwe bimwe ubifashe mu bisanzwe bituma umubiri wogwaye vya bivyimba unyaruka. Nivyo ivyo biterwa si vyinshi ngaho iwacu, ariko notanga akarorero nko kw'isoja, ikaroti n'igitungurusuma. Hanyuma hariho n'ikindi, ivyo bivyimba biribonekeza kandi cane mu migwi y'abapfasoni canke abigeme bavyibushe cane.
muri ico gihe rero turabanura kugira sport novuga sport kugira ngo bate ibiro naco kintu vyotuma ivyo bivyimba bitabandanya bikura. Yego murakoze cyane bakunzi ba ARGOS TV, ikiganiro cacu ntakigarukiye. Turashimiye umutumire wacu muganga Siriyaki, mwakoze cyane. Murakoze cyane. Mugire ibihe byiza aho muherereye.